uribaza jewe none ikintu cyotuma mbumugeni burya umukobwa kugira ngo amucagure aritonda akifata neza agakora ibikorwa akambara neza akagenda yitonda no kuvuga akavuga neza nawe ugomba kuba umugeni wa Kristo ikintu cya mbere uvuga uti jewe ikintu cyotuma angomwa akashima nuko nokwihana ibyaha reka ibyaha mfise n'ibiki ugatangura ukitonda iki yombenga asanze yitukana yombenga asanze nk'inzoga yombenga asanze nk'itaha ijoro yombenga none ibi rero ndavyegeranije byose ndabijanye ndavyatuye bansengere cyo dufatana na Yesu amaboko Yesu nashimwe tuce duhana yangu na Yesu Yesu acangumya n'indamugumya tuce tutabura gukundana uno musi utabaye umukunzi wa Yesu kuko biraryoshe kuba umukunzi wa Yesu twebwe abantu rero bamwakiriye nk'umwami n'umukiza hari ikintu dusabwa hagati yacu na Yesu hari ikintu yaduhaye Yesu adutabara yaraduhaye ikintu tumwibukirako uvuga uti Yesu yavuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi naho ngiye mw'ijuru kwa data niko twasoma ngiye kubategurira amazu nzogaruka kubatora kugira ngo ahundi namwe bari homo mugabo sinzobasiga uko hari ikintu ngenda basigaranye yavuze ati ndadutse ariko ndabasigaranye ikintu kizamenyesha umugeni wanje Yesu nashimwe kizamenyesha umugeni wanje imisi nzaba maze iyo onye nkagaruka kumutora benzo murabira kuki yadusigaranye mpemu yera Yesu nadufashe yadusigaranye uyu mpemu yera umugumye n'ingwati umugumye n'ikado Yesu niyaza azoshikarabirako Yesu nadufashe iyi si yose iruzuyemo abantu ariko mumenye mugeni wa Yesu witegure mpemu mugumye umubungabunge nibazo kurabirako ni wihana ibyaha neza ukakira Yesu n'umwami n'umukiza acaguhereza iyi ngwate ubunyene ati nawe udashize mpemu yera nzogaruka kandi nzogutora Yesu nadutabare kandi adufashe cyane iyo tumaze kuba abakunzi ba Yesu tugakundana na Yesu hagati y'urukundo rwacu na Yesu nk'uko hagati y'umusore n'umukobwa haba intambara Yesu dutabara haraba intambara zidasanzwe umukobwa amaze kubona yuko bakundanye n'umuhungu hacatangura kuza intambara buri hariya kaza ngo hajya ahantu ngo bijya bintu ngo ujya musore ameze uku ibintu nyene baje kubwira nyamukobwa ati waki yawe aritonze yawe wagiye kubwira ngo urukwiye izo ni intambara ziri hagati y'umukwe n'umugeni natwe ubwacu hari intambara hagati ya Kristo na twebwe hagati y'umukwe azoza kudutora na twebwe abageni uti iyo ntambara imeze ite hari intambara idasanzwe kandi ukwiye kurwana kandi ukanesha uri hajya araza ahakitwa eka uri kurakira Yesu ugomba kwakira Yesu uraraba abakitwa ngene bameze abakitwa bamabaragera izo ni intambara kandi bamaze guca urubanza kuba umugeni n'amabaragera abakitwa mbere abakitwa ntibakundana ugiye hajya muri bajya bakitwa badakundana ugiye muri bajya bakitwa usura kuronka n'akayobunwa ugiye muri bajya bakitwa tutazasaba kugendana na babandi b'iwanyu bamwe b'abapagani uca bavamo izo ni intambara ziri hagati rero ya Kristo n'umugeni Yesu nadufashe kuko haba intambara hagati ya ariko ukwiye kunesha kuko umuririmbyi yararirimbye avuga ijambo ryiza ariko anezerewe yari umugeni mwiza kandi nkuko nawe umeze nawe umugeni mwiza we witegure gusahagarare neza udatsinzwe n'ubukunge bw'umugwanizi wirabire uneshe Yesu ari gucaza kudutora uwo mukwe wacu nakanya gaterwa cyako turaririmba ngaha ko igihe cy'ihereza kiraza kudutora rero bene data hagati muri izo ntambara niho umugeni aserukira Yesu nadufasha aho niho umugeni aserukira uko bakaza kukubwira ayo majambo uvuga uti naramaramaje uwo muririmbyi nako ndabwira
numva yanciye mu matwi ataravuga ngo igihe nakiraga kiza ngo Satani yagumye imbere yanje ngo ncucagira amajambo y'amongorerano. Muramwibyo ndirimbo akavuga ngo iyo nzira iragoye ntuzayishobora, agakiza karagoye ntuzogashobora, subira inyuma nanje nturanguha mu izina rya Yesu, nzokomeza nzoja mu ijuru mu izina rya Yesu. Uwo yari umugeni mwiza, aho hari intambara Satani aje inyuma yacu aducucagira amajambo y'amongorerano ngo ntubaje inyuma, iyo nzira iragoye, ngo agakiza karagoye ntuzogashobora, ngo ntuzonagashikana, ngo hari ibintu bigoye by'umuntu akijijwe. Ayo n'amajambo y'amongorerano. Umubwira Satani turanguha Satani uranguha, nanje nturanguha mu izina rya Yesu, nzokomeza kandi nzoja mu ijuru. Yesu nadufashe. Hari igisagara cyiza Yesu azotujyanamo, kuva duga mu ijuru byongeye kubategurira ahantu. Bene data, umunsi Yesu yaje inzambi ikavuga, burya abantu batamwakiriye bazorira, bavuga ati none kubera iki n'amanumva batubwira bazorira. Ariko si ngomba kuzoba mu bazorira, uze mu bantu tuzotahana ubukwe bwami bwo mu ijuru, ugwanisha muri izi ntambara. Yesu adufashe. Muri aya majambo n'aya matwi y'amongorerano uguma wumva hirya no hino uvuga uturanguha, zoja mu ijuru mu izina rya Yesu. Iyo rero muri icyo gihe umugeni akirindiriye ko umukwe aza kumutora akamujyana, no kurindira kuratuma umugeni ahuzera. Yesu nadufashe. Muri kukurindira Bibiliya itubwira ngo Abisirayeli batebeye ahantu hita Ishitimu, ngo bamaze gutebera ahantu bita Ishitimu batangura gukora ibyaha n'abanyamowabakazi. Yesu nadufashe. Kubera guteba natwe uyu mugeni ari mwisi dutiko dutebera muri iyi si, niho turiko turatebera kandi turabindiriye, kandi turindiriye twizeye ko tuza kudutora, sivyo? Turarindiriye twizeye muga muri kuguteberaho n'ibyaha biko birasira kudusanga no kugutebera Ishitimu. Yesu adutabara. Mugeni ukwiye kurindira neza, ukarindira wihanganye, ugashinga igihe kwirinduka kuti urangwa mu izina rya Yesu, nzokomeza. Yesu nadutabara. Mugeni wa Kristo aha hantu tebeye, Bibiliya itwereka harabigene ngo 10 bari bateguriye ubukwe gusanganira umukwe, mugabo ngo nko mu gicuku tuhasoma muri Matayo 25 tajya kujya mu 6 ngo nko mu gicugu. Yesu adufashe. Bararindiriye hagera mu gicugu, mbega tuni tushitse ahantu hita mu gicugu ko twarindiriye Yesu. Igihe nakizwe nihana ugwa munavuza ngira ngo Yesu araje, abantu bose bari bagowe, nahita n'amabukwe, nahita n'abatubana bose Yesu araje. Bambye ko Yesu aje. Iyo nagiye kwihana bambye ko Yesu aje, kandi azozera nahaje, je nzoduga mumbona mubone ngiye. Ati nivyo uzoduga ugenda hariya, nzoduga. Nane nubu nekarari imyaka hafi 70 ingaha. Yesu adutabara. Akurero nko mu gicugu. Yesu nadufashe. Ahanyene menga birakomeye, aho ibintu byadabanga ibintu babyononekaye ngo byawo n'ibitari byo bariko baravanga. Ahanyene wo uhagarare neza, ubu mwigeme w'umugeni uhagaze ufise amavuta n'itara, udafise itara ryonye n'amavuta yashiremo, kuko muri uwo mwanya muri ico gicugu ahanyene ubona bitoroshe gumana amavuta, ugumane n'itara, nubwo ryozima amavuta yagumana. Yesu adufashe. Nubwo bozimya bakaza bagahuha n'abageragezo bagahuha rimera kamera nk'izimye, amavuta yagumana. Yesu nadufashe. Ibigora biriko biraza ni mu gicugu, ubukene buriko buraza ni mu gicugu, ibintu biriko biraduga ni mu gicugu, ariko dushobora kumva akamo k'umumarayika ngo wumukwe
Yesu dutabara ngo nguwo umukwe tuzojanjamuka dute twojanjamuka dute kumusanganira ngo baca barajanjamuka. Yesu nashimwe ngo baca barajanjamuka baca badomeka amatara ngo baca barinjirana n'umukwe. Umukwe ngo aca arinjira yinjira n'abo bantu binjiranye babari b'incabwenge babigeme batanu. Yesu atube hafi beneza. Muri kurindira rero twicarane amatara. Reka rero dusozere turavye ingero y'umugeni yihangana. Yesu ahabwa icubahiro. Dusome mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 21. Hama dusozere. Rega ubutumwa buriko buri hano buriko buraza. Tuzatora ubika. Igice ca 3 mu butumwa vyahishuriwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 21. Reka nsome uraza kunsangayo ntaco urupapuro n'amajana 221. Havuga ngo 3:21 havuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje nanesheje kwicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpemu abwira amashengero. Yesu adutabara. Umugeni azonesha kuva muri cya gihe twakundana na Yesu tukamwakira. Yesu nadufashe akaba umukunzi wacu tugahana nimero ya telefone. Urafise nimero ya telefone ya Yesu? Urafise nimero ya ndayikwibutse? Uba warayibagiye? Ninagoye. Inimero wifata mu mutwe ubwo nyene. Ni ku ma vi. Yesu nashimwe. Ku ma vi. Yo niyo nimero y'umukunzi wawe. Aho rero igihe twahana ijya nimero wowe uragenda ugapfukama gusa waramaze kumwakira upfukamye rimwe muca muganira uramubara iti yo mukunzi wanje muri kino gihe intambara nyinshi yo mukunzi wanje muri gihe amajwi y'amongorerano ni menshi yo mukunzi wanje ndagukumbuye. Yesu akaza akagusanganira. Ari ikintu kiba kibabaza ubu inimero zarafuditse. Yesu dutabara. Inimero mwarafuse kubera ko mwakuye inimero kandi uyu Yesu umutelefonye ntabaho kipe. Nibakubwira ngo uragerageza mu wundi mwanya iyo nimero muri ko murarondera mushobora kuyironka muragerageza ahantu. Ibyo ntibibaho. Ibyo ntibibaho kuko arazinanye n'umukunzi wiwe yamahagaze neza yamahagaze ahantu hari rezo yamahagaze ahantu hari amakonekisiyo. Yesu adutabara. Umva gutelefona ugapfukama nawe abateze ugutwi akagutabara. None wiyumvire mugenzi dusomye ijambo ritubwira tujya dusozerere ko ngo unesha azokwicarana na nanje ku ntebe y'ubwami. Uwo Yesu mwakiriye agira ati kandi akaramukaje mw'ijuru yavuze mu gihe kwa data kubategurira kugira ngo aho ndi namwe bariho muba tuzodugana na Kristo Yesu atujyane amaze kudushikana mw'ijuru azotwicarika ku ntebe y'ubwami. Yesu adutabara. Naho umenga urakengeretse hari igihe uzokwicara ku ntebe y'ubwami kandi ntazokurabira ngo uva ino mu kigereka ntazaraba ngo ni umunyakigereka. Yesu adutabara. Ugira ngo ntazoje muramvya gusa iwacu ngo haja mu gisagara ngo niho notora wicara ku ntebe y'ubwami azoza ukuri kose. Yesu adutabara. Nushaka urare isombe zonyene umunsi azoza warabaye umugeni wiwe ukitonda ukamutelefona neza ukaguma kuri rezo yiwe ukitondera nk'umugeni akagutwara uzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Rwanesha izi ntambara twabonye ziri hagati y'umugeni n'umukwe
muri izi ntambara yo kurwanisha. Yesu abaha umugisha kandi abahezagire. Ndabifurije kuzokwicarana na Yesu ku ntebe y'ubwami kuko ntabwo yicaranye na Data. Iyumvire neza mu mutima wawe, mbega umukunzi wanjye duherukana ryari? Yesu adufashe. Iyumvire tugasenga Imana, dusubire tumusabe urukundo. Nkunda bankunda, dusubire tumusabe urukundo hagati yacu nawe. Twongere tumwakire ari umwami n'umukiza. Hari ibintu byadukuye kuri ya nimero bikayifuta. Hari ibintu byatuma connection acika. Yesu adufashe. Hari ibyatumye ujya ahantu hatagira amarezo. Hagarara neza, niko umuririmbyi yavuze ati umukunzi wa Yesu hagarara neza. Uwo Yesu wacu ntumubura, ari mu kibanza. Reka byagukuyeyo, umva uno munsi twabibwira Yesu. Reka dusenge. Mwami Yesu,